nimba udashobora kuronka umutekano mu gihugu witwa ko wataye mu ruzogi, wotuma ubaho ubaye mu ufise umutekano. Ubaye ahantu ubaye niyo wohaba mu buzima bugoye wanashaka mugabo ukumva ko ufise umutekano. Umutekano ni ikintu gikomeye cane gose. Ukaryama ugasinzira utiyumvira ngo baramvyuza ubuhiri canke ngo ku muryango hariho umuntu yandindiriye ninavyuka arantema izosi canke umupolisi aramfatira mu nzira. Ibaze kuba mu gihugu cawe ngo kuba gitayemwo uruzogi ukakibamwo mugabo waryama ntusinzire, wasinzira naho ukaguma wambagurika wumva umengo umupolisi araje kumfata, imbonerakure ziraje kumbomorera kw'inzu. Barundi bacu mumeze gute? Ndabaramukije mudukurikira muri mu Burundi n'abadukurikira mu bindi bihugu bitandukanye. Ejo namye ndaba amakuru kw'ijwi rya Amerika aho bavuga ukuntu abarundi bataronka pasiporo bari mu Burundi, ariko icantangaje ni ukuntu hari abantu barenga 50 b'abanyamahanga, abavuzwe n'abanyarwanda n'abakongomani barose amapasiporo y'u Burundi, hanyuma bagerageza guca mu Burundi binjira mu bihugu vy'Uburayi na Amerika. Ikintu cankoze ku mutima gituma niyumvira impamvu abarundi bataronka pasiporo, n'uwironse muzi ko pasiporo igira 235 uwironse akarishwa imiliyoni 2. Ibi mwaravyumvise. Imyidogo ni myinshi y'abantu barihishwa imiliyoni 2 kuri pasiporo ntibanazironke, mugabo ugasanga abanyamahanga atari abarundi bobo bariko bahabwa pasiporo z'u Burundi kandi atari abarundi. Nguyo rero leta mvyeyi, leta nkozi, leta nsenzi. Umuntu wese wafise amakenga habimvye ati none leta mvyeyi gisigura iki, nsenzi nkozi bisigura iki, umufuko wose uronka amafaranga, umuntu wose uronka icyo urya bisigura iki? Nivyo nta bindi. Gushika uyu munsi utwara immigration, gutwara pafi ntararengutse imbere y'ubutungane. Twovuga ko ibi bintu none perezida ataravyumva canke abategetsi b'u Burundi bandi babijejwe ntibaravyumva? Uzica cyo gutanga nationalite, guha pasiporo y'igihugu umuntu ukemeza neza ati wewe wavukiye ngaha kandi wakuriye aha, aho yavukiye ku musozi kuduga gushika, ukemeza neza ko muzinyira ati wewe ubaye umurundi. Hajya umuhaye pasiporo abaye umurundi, nta n'uburenganzira uzopfa kubona bwo kugira ngo ubumwake udashinze imanza. Ibaze ico kintu. Umurundi w'ukuri ashaka kuja kwihangayikira canke agomba kuja kwivuza hanze, akarorero agomba kuja kwivuza yigwariye, akaza gusa pasiporo muri pafi, akabanza kumuraba afise bwa buhumbi 235. Murazi ko atari n'abatunzi abarundi twikeneye kugira ngo umuhe ya pasiporo imwe akeneye imufasha, ukayimwima ukamusaba ibiturire, ariko abafise ivyo biturire abanyamahanga bo bukayibaha. Murumva ko rero ni yindi ngaruka mbi yo kurya ibiturire. Ufise igiturire ahabwa ibintu atemerewe, ariko uwemerewe ibintu kubera ko atafise ibiturire bakabimwima. Iki ni ikintu kiri clear, nta bintu byo guca ku mpande, ni ibintu biboneka neza yuko za nguvu bavuga ngo bafiko baragira zo kugwanya kurya ibiturire babwiriza gusoza zijana muri pafi bakazishirayo, bakaraba ibintu binagoye no kugira ngo bafate n'ababikora, hanyuma bakabikimura, bakaraba bakora ibi bintu, bagashinga amantene atandukanye, hanyuma bagafata abantu. Umurundi akaronka pasiporo mu mategeko nk'uko avyemerewe n'amategeko. Kubusanzwe naba mbona uwutwara pafe yiyandikisha ubu message niko novuga, agatanga ubunimero bwa telefone, agatanga
muri ibiturire muzoce mutwandikira kuri iyi nimero. None izo nimero zikoze iki? Ko abayatoza canke abayegeranya atawuzi iyo bayajana, hari igihe rero bayaha, hari igihe usanga ari bashikiriza ivyo amaze kubitanga, hanyuma ibiturire bikaguma biribwa buri munsi, tukabona abantu baguma barira ko babuze impapuro z'inzira. Hashizweho ama website jewe ubwanje naraplayinze passport nciye kujya website, nta kiravamo. Hari n'abandi babikoze baranahabwa na rendez-vous, baragenda baragerayo, uyu munsi hakavyara ejo, ejo hakavyara ejo basha ugiheza kwandika baraguha message, mugabo waplayinga online baraguha message, ariko biherera aho nyene, baguma baguha rendez-vous n'abagiye bakagerayo barashobora kubatunganiriza bagishikayo, ariko kugira ngo uzuyifate mu ntoke utarinze gutanga amafaranga ntibayiguha. Ariko ibi biturire aho biganisha Burundi ni hehe? Uburundi buzotera imbere gute tugivisa abantu nk'aba, abantu bitwa ngo turi mu nzira yo kurwanya ibiturire, hanyuma ibiturire bikaribwa ku mugaragaro izuba riva, kubera ko uwo muntu rero ari komisere yagwanye urugamba ngo ntakogwako. Nimba icyo kintu kiriho, umuntu witwa ko yagwanye urugamba adashobora kubuzwa kurenganya abantu canke yabarenganya agashirwa imbere y'ubutungane, ntibishobora gushoboka yuko Burundi buzofa buvuye aho buri. Tuzokoma mu kibanza ca nyuma. Muribuka ingendo z'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagize mu gihugu c'Ububirigi, habaye imigwi ibiri, umugwi umwe w'abamwiyamiriza n'uwundi mugwi w'abamushigikiye. Ni ukuvuga mwarabibonye mu myiyerekano yahabaye yo kumwiyamiriza yuko batishimiye urwo rugendo rwiwe, Uburundi ko budapanze, abarundi ko bicwa, abandi ko banyuruzwa, bamwe ko baburirwa irengero. Nuko ibi vyose nivyo vyatumye haba uruhande rumwe ko bamwiyamiriza n'abandi ukumbure bamushigikiye, babona ko Uburundi ari nyabagendwa. Ariko ikintu yakoze mu gihugu c'Ububirigi cabaye motive ku bantu benshi. Hari abo yashishikarije gutaha, hariho bamwe basavye bavuga ko badashobora gutaha kubera ubwoba canke ingorane bafise mu Burundi n'iki abo imiryango yabo yakurikiranwa n'ubutungane, arabaremesha ati nimutahe. Bamwe babwiye ati nta mwana ashobora kuzira se, abandi ati imitungo y'umuryango hariho ariko arabaza ibijanye n'inzu, inzu yoshikiramwo kubera ko imitungo y'uwo muryango leta yarayishikirije. Hanyuma aravuga ati muraza, hanyuma nk'inzu y'umuryango ntishobora gufatwa, mwe muzo nkamushikira. Iyi twarabibonye. Inyuma hajya rero hariho abadiaspora atari bakeya baciye batangira kuza bafata imitahe, bari bafise amafaranga batinye kuja kubaka inzu mu Burundi, abugurura amakampuni mu Burundi, bagenda bashira iyo mitahe batangira gukora ivyo bintu vyabo mu Burundi. Inyuma yo kubikora rero nuvuga ko ariko ibintu bidasanzwe, kubera ko hari abo tumaze kwivuganira basanze barihenze, kubera ko ivyo perezida avuga ntaho bihuriye n'ivyo usanga mu gihugu. Iyo ugeze ngaha mu gihugu usanga imbonerakure ari umupolisi, usanga umunyagihugu ari we wese, mvuze ngo imbonerakure mvuge ko ari umunyagihugu abatari bake, usanga uhura n'umuntu ukibaza mu munyagihugu, ndakabana umunyagihugu mugabo ugasanga afite amategeko nk'igipolisi, ashobora kugufata, ashobora kukwagiriza ibintu, ashobora kukurenganya. Ugiye gukora business ahantu ashobora kukwigenza ko business yawe igahomba. Ibi rero ni bimwe mu vyatumye n'abari bajanye imitahe mu Burundi baca batangira kwicuza igituma bafashe imitahe yabo bakayizana mu Burundi. Nivyaciye bituma bamwe batangira gukora imitahe yabo bayigarukana iyo bari canke iyo bari bayikuye. Ndabana kandi karorero imbere yaho gatoya, muribuka ko hariho hoba imbere y'urugendo rw'umukuru w'igihugu yakoze muri Belgique, ariko murabibona biriya bintu byo guhagarika amabajaje, amamoto, amakinga,
bijya navyo nk'ibintu by'amabajaje byarahombeje abadiaspora benshi. Hariho abari barashizemo imitahe baraguze amabajaje kubera ko yari business iboneka kandi atari bake mbere bavuga ko yari business yunguka bivanye n'ukuntu bajaje amahera yagura na versement umushoferi yatanga, bakabona yuko ari business ushobora kugura bajaje nka 2-3 hanyuma amafaranga bakagaruka. Ariko rero ibintu byahindukiye aho bugari amabajaje bakayabuza kuja muri ville. Urumva bajaje ikorera mu Kamenge, Kanyosha, nawe uravyumva itagira muri centre ville, itinjira mu Buyenzi, ishobora kuronka versement. Mwisho gihe afise amabajaje baci batangira kuyagurisha, abandi barayaparika, uravyumva namwe. Amarira y'abarundi aba acaba menshi. Aha rero nari nashatse kugira ngo ngaruke ku bantu bamwe bibaza ati hariho impinduka twaba twiteze mu Burundi. Je ndabona yuko uravye ibintu perezida avuga n'ibikorwa biratandukanye cyane, gusa abantu ntibaratahura neza ibivugwa, ivyo avuga n'ibikorwa igituma bidahura n'igiki. Hariho izindi nguvu ziza ku ruhande ziyongera zinyuranye n'ivyo yavuze. Nk'iyo ariko aravuga kurwanya ibiturire, abantu baravyumva bakumva ko afise umugambi mwiza, ariko ugasanga bariko barajya ibiturire. Mwaravyumvise bikorera muri pafe mw'iyi misi. Muri pafe n'akamaramaza passport igura ibihumbi 235 ikagera ku miliyoni 2 z'amarundi. Ibiturire bikaribwa ku mugaragaro, izuba riva. Uburundi bagomba tuja muri bya bibanza vya nyuma, bimwe mu bihugu vya nyuma bikenye ku isi, kandi turi abantu turi mu mbere dufise ubutare buzimvye, kandi ubwo butare bukaba bwatangiye kwimbwa. Amakontara atari makeya perezida yarahindaguye aravuga ati no ndabisinyuye, uwasinye n'uwasinyura. Twaravyumvise ko nta gihinduka. Abadiaspora barababaye kandi cyane. Burya niyo utera imbere, niyo woronka ibiki utari mu gihugu cawe nkuko nabandi babizi canke nabanumva n'abategetsi babivuga, ntushobora kubaho neza nkuko mu gihugu cawe. Byari byiza yuko rero Burundi bushaho politike nziza ku buryo umuntu aja gusuma canke guhaha agatahana muhira. Mugabo ikintu ca mbere ku muntu w'umutekano, nimba udashobora kuronka umutekano mu gihugu witwa ko wataye mu ruzogi, wotuma baho ubaye mu gufisa umutekano. Ubaye ahantu ubaye niyo haba mu buzima bugoye wanashaka, mugabo ukumva ko ufise umutekano. Umutekano ikintu gikomeye cyane gose. Ukaryama ugasinzira utiyumvira ngo baramvyuza ubuhiri canke ngo ku muryango hariho umuntu yandindiriye ninavyuka arantema izosi canke umupolisi aramfatira mu nzira. Ibaze kuba mu gihugu cawe ngo niko bagitaye mu ruzogi ukakibamwe, mugabo waryama ntusinzire, wasinzira naho ukaguma wambagurika wumva umengo umupolisi araje kumfata, imbonera kure ziraje kumbomorera kw'inzu. Urumva baraje kunyagiriza ko tutavuga rumwe n'ubutegetsi, aho mva wosinzira gute? Ntiwotumuza kuba hahantu wumva wa muntu yikorera imizigo, hahantu hakanye cyane ugize imana ukahashika ukibera aho hantu, aho kuza kuba aho mu gihugu cawe witwa ko wataye mu ruzogi, ta mahoro uri kurakironkamo.